Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na television Isanganiro, kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Ayo nayo reka tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kuri uyu wa gatanu niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatahuka ava mu rugendo rw'imisi 5 mu gihugu ca Emira Arabe Ini. Murakurikira bimwe mu vyavuye muri urwo rugendo muri aya makuru. Uno musi uruno wa gatandatu niho hatogwa ugiye kurongora umuryango w'aba-Islamu Komibu mu Burundi, akaba yitwa Shabani Ali Jumaine, wavuga ko agiye kwihutira gusubiza hamwe abanyamuryango. Navyo nyene muraza kubikurikira mu idonido y'ano makuru mu kanya kazi. Ano makuru tuyahere mu gisata c'imigenderanire, ugushiraho umugwi ujejwe kuraba ibikenewe hamwe n'ingene vyoja mu ngiro. Uwo mugwi ukaba wo biraba mu bisata vy'ubudandaji n'ubuhinga. Ni kimwe mu masezerano yatewe ko umukono hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Emira Arabe Ini kuri uyu wa gatanu. Bivugwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, aho kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraganutse avuye mu rugendo rw'imisi 5 muri ico gihugu. Umukuru w'igihugu agasaba ko abegwa n'ivyo bisata boca bihutira gukora igitabo kirimwo imigambi yihutirwa. Kurikira Alendio Medenzeyimana n'umuvugizi n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Kubijanye rero n'imigenderanire, harasinywe amasezerano agera kuri 2. Hariho amasezerano yasinywe kugira ngo bashireho umugwi uhurikiyemwo ibihugu uko ari 2. Umugwi bakunda kwita mu Gifaransa comité mixte, kugira ngo baze barabe ibikenewe vyokorwa hagati y'ivyo bihugu 2 hanyuma nuko babishira mu ngiro. Harasinywe kandi n'amasezerano ajanye n'ivy'ubudandaji n'ivy'ubuhinga, no kuvuga commerce et technique. Ivyo rero bikaba vyarabaye kandi imigenderanire ikaba igiye gukomezwa, kuko leta y'u Burundi naho isanganywe ubuserukizi hariya, irafise ukuntu ishaka kugurura ubuserukizi bukomeye rwo bita ambassade, nabo muri Emira Arabe Ini nabo bakaba baremeye ko bazungurura ubuserukizi ngaha. Kuvyerekeranye rero no kubona n'abanyamitahe, hariho abanyamitahe 5 bakuru bashatse kugira ngo basobanure nyenshi mukuru w'igihugu ivyo bagiye gukora, kandi bakabasha kubikora vyihuta mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi, mu bisata vy'ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'ivya mukerarugendo. Hakaba harimwo rero n'ibijanye no kubaka, aho hariho abantu bajejwe usanga bakurikirana kenshi ibijanye no kubaka ibibuga vy'indege n'amabarabara. Mukamuzi yuko igihugu cy'u Burundi ko kirubaka ibarabara ry'indarayi, kandi bashaka kubaka n'ibarabara rihuza ibisagara 2 Gitega na Bujumbura. Ivyo rero bakaba barumvikanye ko bagiye kuzokongera kubiganira. Nyenicubera mukuru w'igihugu rero akaba asaba ubushikiranganje n'ibindi bisata vyegwa n'ibintu vyose vyizwe hariya yuko boca bategura ibitabo vy'imigambi vyerekana neza uko iyo migambi imeze nuko izokorwa, kugira ngo bari abantu abanyamitahe bagiye kuza vuba mu gihugu bazosange hariho ibintu biteguye. Tubandanye nano makuru. Ikomine yimbemwo ubutare yoronka ku matagisi kugira aze ayiteze imbere. Bivugwa n'umuhinga Bowazi Nimpe hari kuri uyu gatanu mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'abaguzi Abuko. Uwo muhinga akavuga kandi ko kubona isoko ry'imitahe rigiye kuzanwa mu Burundi bizotuma abagwizatunga bazana imitahe muri ico gisata ari benshi. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Ahmed Mutori. Amaheru butare bwinjiza mu Burundi yavuye ku miliyaridi zirenga 4 muri 2014 aja ku miliyaridi zirenga 225 mu mwaka wa 2018. Ibiharuro vyerekanywe kuri uyu wa gatanu mu cigwa cagizwe n'umuhinga Bowaze Nimpe hari mu ruganda rwateguwe n'ishirahamwe ry'abaguzi Abuko kuvyerekeye amategeko agenga ubucukuzi n'urudandaza rw'ubutare mu Burundi. Uwo muhinga akaba mu vyehanuye
yasabye ko amakomine yogira icaronse kwitagisi riva mu kwimba ubutare. Réviser le cadre légal pour mettre en application les dispositions pertinentes. Harakwiye ihinyanyurwa ry'amategeko mperekeza kugira hashigwe mu ngiro ibiri mu iteko rigenga ubutare ritegekanya ukuntu itagisi rivuye mu kwimba ubutare rigabugwa hagati ya leta n'ikomine ubwo butare bwimbwemwo. Abanyagihugu begereye ahimba ubutare barakeneye kubona icavuyemwo bagatera imbere. Boaze Nimpe yanavuze ko isoko ry'imitahe riri mu nzira mu Burundi rizotuma haboneka abagwiza tunga bashira amahera yabo mu gisata c'ubutare ngo ibizotuma umwimbu wiyongera. Donc avec son marché boursier, ça sera une opportunité pour les sociétés d'investissement. Isoko ry'imitahe ryimirije kuza mu Burundi rizotuma abagwiza tunga bifuza gushira imitahe yabo mu gisata c'ubutare biborohera. Iryo soko rero ririko rirashigwaho. Leta ikaba imaze gushiraho urwego rujeje gucungera ibizokorerwa kuri iryo soko. Twibaza rero ko abagwiza tunga baronsa ahandi bazoshira imitahe yabo atari mu vy'amabanki gusa nk'uko vyahora. Le secteur boursier, donc le marché boursier est une autre opportunité. Amakori n'amatagisi ava mu butare ngo aracari make mu Burundi. Itegeko ritanga intumbero y'ingene uburyo leta ikoresha bushigwaho loi de règlement mu rurimi rw'igifaransa ngo ryosubira kuzaririgwa rigatogwa mu nama nshingamateka inyuma yaho bihagarikiwe mu mwaka wa 2014 ngo ivyo vyotuma hamenyekana nyezina amahere gisata c'ubutunzi cinjiza mu kigega ca leta. Turabandanya nano makuru. Sheikh Shabani Ali Jumaine Batazira Luwamba niwe yatowe kurongora umuryango w'abayisilamu komibu mu Burundi mu kiringo c'imyaka 3. Uwo yatowe akavuga ko agiye kwihutira gusubiza hamwe abanyamuryango. Ino nkuru tuyibaze Moyize Misago. Abashehe babiri nibo bahiganirwa ikibanza cyo kurongora umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu aribo Sheikh Shabani Ali Jumaine hamwe na Sheikh Jawabu Nzorirenga. Amadosi 8 niyo yari yatanzwe n'abahiganirwa ico kibanza. Muri ayo madosiye abiri gusa niyo yemerewe n'umugwi ujeje gutegura ayo matora. Inama nkuru ya bose dasanzwe ikaba yatoye Sheikh Shabani Ali Jumaine kurongora umuryango wa komibu. Uwo nawe akaba yatowe ku majwi 65 kwijana na 22 y'abatoye. Uwo yatowe yamenyesheje ko agiye kwihutira gushira hamwe abahurikiye muri uwo muryango wa komibu nkuko bishikirizwa na Ndagijimana Prote Usman yatowe kuba icegera ciwe. Ikintu ca mbere tugomba gushira imbere mu muryango wa Islamu mu Burundi komibu no gushira hamwe abantu kuko biragaragara yuko abagize uyu muryango mu rwego rwo hejuru hagiye habaho ibintu byinshi batandukanya gushika naho umwumvikano uba muke kandi si bishasha maze imyaka myinshi. Twebwe nk'indongozi nshasha cyo twiyemeje nuko tuzogerageza kubashira hamwe tukabahuza tukicara twabaha impanuro tukabereka akamaro ko gukorera hamwe kugira ngo byose bigende neza kandi nta nkeka tuzobishira mu ngiro. Abagize umugwi wo gutegura amatora y'indongozi nshasha za komibu barashimishwa n'igikorwa baranguye. Misago Abdurrashid umunyamabanga w'uwo mugwi amyesha ko icegeranyo c'ivyavuye muri ayo matora kigiye gushikirizwa ubushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu kugira cemezwe. Tubona twageze ko iki gikorwa cyo gutora indongozi y'abayisilamu tumaze igihe tutafise turabishima cyane kubera abari bajeje gutora bavyikoreye bamutoye duserukira mu myaka 3. Turabishima cyane. Icyo gukurikira rero nuko nkatewe tujejwe aya matora tugiye gutanga icegeranyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo bemeze ibitwakoze hanyuma tugaragaza umunezero abisilamu bari banyotewe indongozi tugaragaza umunezero mu birori byo kumwimika ego nivyo bigiye gukurikira. Hambavu ya Ndagijimana Prote Usman yatowe kuba icegera c'urongoye umuryango wa komibu mu Burundi. Haruna Kigabiro yatowe kuba icegera c'umunyamabanga mukuru wa komibu. Gushika ubu uwo muryango ukaba rurongowe ivy'imfata kibanza na Idi Kabano Rajabu inyuma yaho Sadiki Abdalla Kajandi atangiye imihoho haraciye nk'umwaka. Amakuru twabateguriye arabandanya. Bamwe mu bitabiriye isekeza ryo kwipimisha ingwara ya diabete
ni ku ivuriro Shifa riri muri zone ya Buyenzi ni mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko ribafasha kumenya uko amagara yabo yifashe. Muganga Sudi Ndikumana arongoye iryo vuriro avuga ko ryatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara ya diabete abashika 150 bakaba bipimishije. Ino nkuru tuyibaze Ornera Muco. Kwivuriro Shifa riri muri zone Buyenzi abantu bashika 150 bari bitabiriye isekeza ryo kwipimisha ku buntu ingwara ya diabetes. Hari abaje kurabisha urugero iyo ngwara igeze ko n'abandi baje kurabisha ko baba bayifise canke batayifise. Atanze itangazo abantu bo kuza kwipimisha ku buntu nanje nca numva umunezero wo kuza kwipimisha niyo nazindukiye ngaha kuza kwipimisha ndabe ko ngwaye canke singwaye. Akamaro kugira ngo menye ko amagara yanje ameze neza canke ngwaye. Ko baratangaza ko nga kuri Shifa bagomba pime diabete ku buntu. Nanje nca numva neza ncanza rero kwipimisha ndabe ko meze gute yaduze cyangwa yakorose no gukurikira ivyo muganga aza kumbwira. Kwera nsanze ndayigwaye. Muganga Sudi Ndikumana yanonose kuvura ingwara y'igisukari akaba arongoye ivuriro Shifa asegura ko ivyo bikorwa byatunganijwe mu ntumbero yo gufasha abantu gushobora kwipimisha mu gihe ngo bizwi ko hari abo bitorohera kwivuza no kugirisha ibipimo. Ngo bikaba byatunganijwe kandi mu gihe yahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'igisukari. Hatuvuze duterere kuvyo dufise nk'ubumenyi kuvyo dufise nk'ubushobozi baje bangana 150 na bangahe tuye ikintu gikuru tuvuga duti amagara y'umuntu amagara ntagurwa. Abantu benshi tumaze kubona benshi twaduhura hari ukuntu badafata amagara avec seriosité bayafata minenengo or ibintu nka diabete rero birasinzikaza abantu benshi. Hama rero uje mu bihugu by'iwacu abantu benshi batishoboye batafise ubushobozi bwo kugura imiti accessibility ku baganga biragoye no mu bitaro. Urumva ko bisaba yuko abantu bategeza kwirinda iyo ngwara. Twebwe rero mu kuzana iyi centre kwa no gufasha abantu kwa twe twavuze dutiyeka basi tugire consultation gratuite ama boroherwe barabe yuko bo kwivuza neza. Nkuko muhinga bimenyesha abantu bashika miliyoni 400 nibo bafise ingwara y'igisukari ku isi yose. Bamwe mu banyagihugu biyoga amazi y'amashuha ari ku Mugara ni muri komine n'intara ya Rumonge barashima ko ayo mazi abafitiye akamaro ku magara yabo ariko basaba ko mu ntwaro ico kibanza bogisanura ndetse bakanazana umuganga w'umuhinga mu ntumbero yo gukinga impanuka. Mu ntwaro bakaba bemeza ko bafise umugambi wo gusanura ico kibanza. Ino nkuru tuyibaze Raisa Liliana inamahoro yatemberereyo. Aha turi ku mashuha yo ku Mugara muri komine Rumonge iri mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu. Amazi y'amashuha ni amazi ahurumbirwa n'abatari bake bivanye n'ico bayaronderako. Hari abayota ngo bagabanye ububabare mu mubiri baheze banonokegwe, abandi bayajamwo kuyaruhukiramwo mu kwinezereza. Babibwiwe n'abantu baza baravino bavuga ati ni mu mutware mama wanyu mu mashuha, ni mu mutware mama wanyu mu mashuha, amashuha yarafasha. Ati harimo umuti vuga ati bagabaha kweri mama wiwanje azote batuhebe tureke gutarika kweri. Ati ni mu mutware uko twamuzanye n'ubu ndabona yuko dushimira Imana ari mitende. Ayo mashuha nubwo bayahurumbira ari benshi ngo hari imigwi y'abantu itari kuriwe kuyajamwo ari naco gituma umuntu yobanza kubonana na muganga. Abantu benshi babujijwe kuyajamwo ubwa mbere nabafise nk'indwara z'intandara. Indwara z'intandara ni indwara ishobora kugufata bukwi na bukwi ukayatembamwo ugasanga biragoye. Muri abo bantu bafise indwara chronique no transmissible naho umva ko bifasha bisabwa ko hategerezwa kuba afise umuntu bari kumwe aguma mubaza ati mbega biri gute umva gute imeze gute. Ubu mundi mugwi n'abantu bafise ibikuma vyuguruye ivyo twofata ko abantu bacifise ibikomere ku mubiri
bikiriko biravugwa vyuguruye si vyiza ko baja muri ayo mazi nk'abavyeyi bibungenze mu misi ya mbere bose birabujijwe ko boza baraja muri ayo mazi. Inyubako zibereye umuganga w'umuhinga ni bimwe mu vyankenerwa vyihutirwa kugira ubutabazi bworohe mu gihe hashitse isanganya. Kuvyo nosaba abarongoye intwaro n'amagara y'abantu nuko twosaba ko boshiraho umuganga yanonosoye ivy'amazi y'amashuha n'abaganga b'abakinesiterapeute bafashe ivyo gutambuka n'umuganga yanonosoye ivyo gufungura. Hama tugasaba ko yaba amagara y'abantu yaba abantu aho muri kwahuje canke abandi bose boshirwaho abantu bafasha mu gukinga ico novuga nti premier secours. Mu ntwaro bamenyesha ko bafise imigambi yo kuhatunganya ukundi kugira ico kibanza kibi gifasha mu bijanye n'amagara y'abantu congere kibe n'iciratiro. Turafise imigambi rero yo kuhategura kugira tuhategure neza, tuhubake neza, twubake iyindi piscine nziza, hanyuma tuhagirire pavage, tuhashireho n'amamire ku buryo haba ikibanza ciratiro, tuhagirire isuku rikwiye ku buryo n'ingenzi zose zihahurumbira ari ahantu hateguye neza. Uyajejwe intwaro muri komine Rumonge abandanya amenyesha ko bivanye n'ubwinshi bw'abitura ayo mashuha amahera ari hagati y'imiliyoni 8 na 10 ariyo yinjira ku kwezi mu kigega ca komine Rumonge. Ano makuru tuyarangirize mu yavugwa mu makungu aho mu gihugu ca Polonye nako igipolisi cyaho cyatoye ikiziga kuri uyu wa gatandatu mu gatondo. Ayo makuru avuga ko ari umunyesiriya yari kagerageza kujabuka urubibe ruri hagati y'ibihugu vya Polonye na Bielorusi nkuko tubikesha bagenzi bacu bakorera France 24. Ino nkuru tuyibaze Eli Nibel nibigira. Un groupe de Syriens est parvenu à sortir de la zone restante. Uwo n'umugumwe w'abanyesiriya washoboye gutoroka urubibe rw'igihugu ca Polonye. Abagira neza b'abanyepolonye bakaba babazaniye ivyo kurya n'ivyo kunywa muri iryo shamba ryuzuyemwo imbeho. Uwo mugugizwe n'abantu 6 hamwe n'uruyoya wemeza ko inshuro 9 bagerageje guca kuri urwo rubibe rw'igihugu ca Polonye vyanka mbere ngo baranakubitwa n'abasoda b'abanyepolonye bacunze urubibe. Naho bashoboye kurengana urubibe ubwoba ni bwose kuri uwo mugwi w'abanyesiriya. Buri mwanya hagize ikinyagara baca bifuka kugira ntibafatwe n'abasoda. Uwo mugwi ukaba ufise ihangiro ryo gushika mu gihugu c'Ubudagi aho baziga kuronka ubuhungiro. Unarongoye ishirahamwe rifasha impunzi agira ati birababaje kubona igisoda ca Polonye kiburagiza mw'ishamba ryuzuye igikonyozi abantu bariko baragerageza guhunga. Naho biruko ababisokoka hafi y'urubibe rwa Polonye na Bielorusiya babona ko leta ya Polonye ikora neza mu kwankira abanyesiriya guhunga. Gushika ubu naho hatowe ikiziga c'umunyesiriya yapfuye ariko agerageza guca mu biti vyegereye ishamba riri ku mupaka bikaba bigoye kumenya igitigiri c'abanyesiriya binyegejeyo canke bamaze kuhasiga ubuzima. Ni combien sont morts. Nino kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya no kuyatosora. Ibiganiro vya television Isanganiro birabandanya.